mwiriwe bakozi b'Imana hamwe n'abafashanya nanje mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo muri kino gihe cya nyuma. N'umugisha udasanzwe kuri jewe kuba ndi kumwe namwe muri kano kanya kugira ngo sangire namwe umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana hamwe n'integuro yayo ihwanye n'iki gihe cya nyuma. Aricyo gituma twosoma mu Baheburayo igice c'12 umurongo wa 25 kugeza ku wa 29 atubwira hati mwirinde ntimwanke kumva iri kwiravuga babandi ko batakize hamwe banka wababuririye mw'isi, tweho tuzorushiriza cyane kudakira n'ambadutera ibitugu yutuburira iri mu ijuru. Ijwi ryayo ryanyeganyije isi icyo gihe, ariko noneho irasezeranye iti hasigaye rimwe ngatigitisha si isi gusa ariko n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ryerekana gukugwaho kw'ibinyiganyizwa kuko ari ibyaremwe kugira ngo ibitoshobora kunyiganyizwa bigumeho. Nicyo gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha, tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ikoresheje ijambo ryayo ikatwemerera kuritahura. Ikigo cyacu ni ijwi izonyiganyiza ijuru n'isi. Ari byo mwiranda Paulo atubwira ngaha ku murongo wa 26, ijwi ryayo ryanyiganyije isi icyo gihe, ariko noneho irasezeranye iti hasigaye rimwe ngatigitisha si isi gusa ariko n'ijuru naryo. Ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi. Murashobora kwicara nimba mubikunze. Bice mu buvugishwa bwa Bibiliya buhwanye n'igihe cya nyuma, turabona yuko Imana yavuze ko izonyiganyiza uyu mubumbe w'isi hamwe n'ijuru. Ubu rero muri kano kanya reka turabe ubuvugishwa bwa Bibiliya, kandi turaza kubona ibanga ry'ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi. Ni ijwi ry'Imana biciye muri mpwemu yera wayo. Iryo ni ijwi ryavuze biciye mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera, kandi ni rya jwi nyene Abaheburayo benshi batateze amatwi mu gihe cya Mose, n'Abaheburayo benshi bo mu gihe cy'abandi bavugishwa. Rero turabe ngaha muri Zekariya igice c'7 muri Zekariya haravuga ku murongo w'11 kugeza kuri 12 hati ariko banka kumva bantera ibitugu biziba amatwi ngo boye kumva, mbere bikomanaje imitima imera nk'isare ngo boye kumva ibyagezwe n'amajambo oranye n'ingabo yarungitse muri mpwemu wiwe ayavugira mu mavugishwa nawe bakera. Nicyo cyatumye uburake buhambaye buva ku oranye n'ingabo. Ni gute Imana yavugisha ihanga ry'Abaheburayo? Nibiciye mu bavugishwa, biciye muri mpwemu yera wayo, mpwemu w'Imana. Mu bavugishwa niho yavugishiriza abantu. Rero murabona ngaha muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo w'10 ukabandanya aravuga hati abavugishwa n'Imana aribo bavuze ubutumwa mwagira muze muhabwe, barabirondera barabisesa basesa igihe icyari cyo n'ikimenyetso n'ibimenyetso byacu cyerekanwa na mpwemu wa Kristo yari muri bo. Murabona
yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire. Watangaza imibabaro ya Kristo, imibabaro yo kuzoza kuri Mesiya igihe azoba ari ku isi ari mu mubiri w'umuntu. Ya mpwemu nyene mu nyuma yari muri Kristo, niyo mpwemu nyene yari mu bavugisha bo mu isezerano rya kera itangaza ibintu byari kuzoza kuri Mesiya mu kuza kwiwe. Ariko havuga hati yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi. Murabona, ntiyavuga gusa ku mibabaro, ariko yavuga no ku bwiza bwari kuzoza inyuma y'iyo mibabaro. Inyuma y'iyo mibabaro Kristo yarazutse yahawe ubwiza. Inyuma y'uko aba ari kumwe n'abigishwa biwe akamara iminsi 40, mu nyuma turabona yuko yaduze mu ijuru ari hagati y'abigishwa biwe, ari imbere y'abigishwa biwe bari nk'abantu 500 abari ngaho, kandi rero yaricaye iburyo bw'Imana mu ijuru. Murabona rero guheraho ukabandanya aho hari ubwiza bwa Mesiya. Mu nyuma mu nganji y'ikimpumbi ubwo bwose n'ubwiza bwa Mesiya, byongeye n'umugisha kubizera Kristo bose. Ubu rero turabona yuko yari mpwemu wa Kristo wari mu bavugishwa, uwavuga ubwo buvugishwa. Turabe ngaha mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya ukageza kwa 3, aravuga ati kera Imana abaririye basokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Reni ngaha yavuga gute? Biciye muri mpwemu yera, biciye mu bavugishwa. Muri iyi minsi y'iherezo yabariye twebwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba samuragwa wa byose. Niwe yahaye kurema isi. Umuragwa w'ibyaremwe byose ninde? Ni Yesu Kristo. Haravuga ati uwo kuko ni gute Imana yaremye isi? Yabiremye biciye muri Yesu Kristo. Imana nta na kimwe yakoze muri kahise, nta na kimwe iri kirakora no muri kubu, canke nta na kimwe izokora muri kazoza bidaciye muri Yesu Kristo umukiza wacu. Ariko Imana nikora biciye mu bandi bantu, ariko ni mpwemu wa Kristo aba ari muri abo bantu akora umugambi w'Imana. Byose bikorwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo muri mpwemu yera niwe yakomeje kuba ari mu ishengero ryiwe. Nico gituma muri Zakariya igice cya 4 igihe atwereka igiterwa kw'amatara kiriko amatara ndwi hamwe n'ibiti bibiri by'imyelayo arivyo vyikamuramo amavuta asa na zahabu biri ku mubehe mukuru. Mu nyuma haravuga hati si kubw'ingabo. Icyo giterwa kw'amatara ni ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ibiterwa kw'amatara bibiri ni imyera ibiri yo mu Vyahishuwe Yohana. Ngaha harabivuga, ngaha mu Vyahishuwe Yohana 11 harabivuga habifoboye. Haravuga kandi abashingira intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Abashinga abo nibo biti vy'imyera bibiri n'ibitego kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Kandi umuntu agomvye kubagira nabi, umuriro ubava mu kanwa ukaturya abansi babo. Kandi umuntu ni agomba kubagira nabi, uko niko akwiye kwicwa. Abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo, kandi bafise ubushobozi ku mazi kuhindura amaraso no kubabarisha isi icyago cyose uko bagomvye. Ubwo n'ububasha ntayegayezwa kubidukikije. Kandi ivyo bisobanura yuko igihe ubwo bukozi buzoba buriko bukora ivyo bitangaza ari bwo bukozi bw'imyerayo ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya, bazoba barazwe mu mwuzuro. Ubwo n'ubukozi bw'imyerayo ibiri bwarazwe. Ubwa mbere buzoba buri mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo,
mu nyuma buzoshira ubutumwa abayuda, kandi hazohamagagwa hegeranyo 144 by'abaheburayo, 12 bya buri muryango. Muri Zakariya igice cya 4 turahabona iyo myelayo ibiri, umwe uri muri buri ruhande rw'igiterekwa kw'amatara, kandi igiterekwa kw'amatara ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, bishushanya ishengero ry'umwami. Kandi mu ngoro yubatswe n'umwami Salomo ni hehe hari abakerubi babiri b'ibiti by'imyelayo batwikirije zahabu, bari mu kibanza cyahera cyane, aricyo gishushanya intambuko ya nyuma y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, arivyo bihwanye n'igihe cya nyuma, kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo ni ingoro yo mu buryo bw'impwemu, ariyo Kristo yakomeje kubaka uva mu ntambuko kuja mu yindi. Nicyo gituma Petero atubwira muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 4 ukabandanya ati, haratubwira hati, haratubwira muri buno buryo bukurikira, reka tubisome kugira ngo tubibone neza. Nuko mumwegere ari we buye rifite ubugingo, ryagawe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, riri n'igiciro. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera, ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Rero ngaha Imana iriko irubaka inzu, ingoro, ihema ikoresheje amabuye mazima. Abo ni biremwa abantu, amabuye mazima, nk'uko ibuye rikomeza imfuruka, ibuye ryaswe n'abigisha n'inama nkuru y'abaherezi hamwe n'umuherezi mukuru. Rero ntiryari ibuye rifadika, ni Yesu Kristo umwana w'Imana, kandi abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana nabo n'amabuye aribo bashikwa hehe? Mu ngoro mu buryo bw'impwemu, iyo Yesu Kristo ariko arubaka. Paulo aravuga ati, mwebwe ntimuzi yuko muri ingoro y'Imana, kandi ko mpwemu w'Imana aba muri mwebwe? Rero ubu rero atubwira ku ishengero nk'ingoro mu buryo bw'impwemu. Rero aravuga ngaha vyongeye ko usambura ingoro y'Imana, ko Imana izomusambura. Nicyo gituma tubona yuko mu gihe cya nyuma ibihano vy'Imana vy'akababaro gakomeye, ko azora umunsi wo kwihora kw'Imana yacu. Kandi umunsi wo kwihora kw'Imana ni iki? Aho Imana izokwihora amaraso y'abamaratiri bo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, be nabo mu baheburayo abishyuwe nk'abamaratiri. Nicyo gituma Imana ivuga mu gice cya 32 mu gusubira mu vyagezwe, igice cya 32 mu gusubira mu vyagezwe, Imana iravuga ngaho, tuje ku murongo wa 35, uguhora ni ukwanje, nzobasubiriza mu nkoko igihe ibirenge vyabo bizonyerera, kuko umunsi w'ivyago vyabo uri hafi. Murabona, ukwihora n'ukwande ni ukw'Imana. Nicyo gituma Paulo yavuga ati, muhe ikibanza uburake bw'Imana. None ni iki uburake bw'Imana? Bwashushanirijwe mu rukiko, kubera yuko ukwihora kw'Imana bihwanye n'urukiko rwo mu ijuru, kandi Imana ni umuherezi, kandi ububasha n'ubutware vyose yabihaye Yesu Kristo, kuko Imana ari umuherezi mukuru biciye muri Yesu Kristo. Rero azocira urubanza bazima n'abapfuye. Rero mu rutonde rwo mu ijuru niho igihano cy'Imana kizova, kugira ngo kize kubiremwa abantu. Nk'uko mu rukiko rwo ku isi, murabona haravugwa ibintu kugira ngo abe ari umuherezi, abe ari we aca urubanza, abe ari we yihorera ikintu cyose kiba cyabaye. Nicyo gituma urukiko ruvuga ruti, umuntu ntakwiye kwicira urubanza, umuherezi mukuru ni we aca urubanza.
umuherezi mukuru aravuga ati ntimwihorere kuko ukwihora ni ukwanje, kandi niwe azohera umuntu wese ibihwanye n'ibikorwa vyiwe. Rero nimurabe ngaha, mwibuke yuko ikintu cyose gifise umwanya wacu. Ngaha mu gusubira mu vyagezwe igice cya 32 umurongo wa 39 ukabandanya aravuga hati nuko rero mumenye yuko jewe ubwanje ari jewe Mana, kuko kandi ko atayindi mana ibangikanye nanje. Ni jewe ntuma umuntu apfa, ni jewe ntuma umuntu abaho, ni jewe nkomeretsa ngakiza, kandi ntawoshobora kugira ico akora mu kuboko kwanje. Mbere manitse ukuboko kwanje ndagutunze mu ijuru, ninde ntindahiye ukuboko kwanje nk'uko namaho ibihe byose, yuko igihe nzokarisha inkota yanje irabagirana nk'umuravyo, ukuboko kwanje kugafata amateka, nzokwihora abagwanizi banje, subirize mu nkoko abanyanka, imyampi yanje nzoyiboreza amaraso y'abishwe n'ayabafashwe impiri, inkota yanje izojya inyama, ikegete imitwe y'abatware b'abansi. Yemwe banyamahanga, nimunezeranwe n'abantu bayo, kuko abavishije amaraso y'abasavyi bayo izoyabahora, kandi izokwihora abagwanizi bayo, itangire impongano igihugu cy'abantu bayo. Nuko Mose araza avugira amajambo yose y'iyo ndirimbo mu matwi y'abantu, afatanije na Yosuwa mwene Nuni. Ubu rero umunsi wo kwihora kw'Imana yacu, aho Imana izihora abo bose basambuye abaheburayo, abasambuye ishingiro ry'umwami Yesu Kristo. Rero hamwe n'uwo munsi wo kwihora kw'Imana yacu, Imana izokwihorera amaraso y'abashumba bayo. Isi buri gihe iyo hari impongano harabaho urupfu hamwe n'amaraso. Ubu rero ivyo biravugwa vyongeye no mu guharura igice cya 35, guharura 35 umurongo wa 30 kugeza ku 34 haravuga hati nihagira uwicisha uwundi, uwo mwicanyi aze yicishwe n'ivyabona bimwagirije, ariko icyabona kimwe nikize cyagiritse umuntu ngo yicwe. Murabona ko hakenewe icyabona kimwe canke bibiri, kandi kugira ngo haze ibihano vy'Imana vy'akababaro gakomeye, ibihano vy'Imana bizosukwa mu kababaro gakomeye, hategezwa rero kubaho ibishinga ntaye bibiri canke bitatu. Renga turavise ivyahishwe Yohana 11 ibishinga ntaye bibiri aribo bazovugishwa ibintu bigiye kubaho, ibihano vy'Imana bigiye kuza, kuko ubwo bukozi buzokwakira uguhishurirwa kw'Imana kuvuye ku ntebe y'Imana biciye muri Yesu Kristo, kandi bazobimenyesha abantu. Kandi ni gute bizovugishwa? Kandi uko bizoba vyavugishijwe niko bizoba. Nuko rero amakuru avuye mu ijuru y'ibintu bigiye kubaho mu kababaro gakomeye azoba ari karaza biciye mu mbonesha kure, mu muntu abona kurusha abandi. Umuvugishwa ni mbonesha kure, n'umuntu acakira sinyare ivuye mu ijuru, akakira ijwi rivuye ku Mana akarirungika ku bantu nawe. N'umuntu arungikwamwo ibintu, acishwamwo ibintu. Rero murabona biciye mu isezerano rya kera, abantu abo Imana yabwira ati bwira abantu ibi, rero baba ariko baha abantu ivyo Imana ibabwiye. Imana ririko ijwi ry'Imana ririko rirungikwa biciye muri abo bantu, muri abo bavugishwa. Umuvugishwa n'umuntu afise integerabwenge zibiri ziri hamwe. Rero nico gituma ashobora kubona no kumva
mu bundi buringanire. Mu yandi majambo, arashobora kumva ijwi ry'Imana nuko akarirungikira abantu, akabarungikira ibintu byose by'Imana ikiravuga. Nimurabe ngaha ivyo Imana ivuga, ivyo ibwira umuvugishwa n'Imana Yeremiya. Haravuga mu gice cya mbere muri Yeremiya umurongo wa 4 ukageza ku 10, nuko ijambo ry'Uhoraho linzako liti, ntanakubumbira mu nda narinda kuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba umuvugishwa nanje mu mahanga. Ni ukuvuga ko yavutse ari umuvugishwa. Abavugishwa ntibaba abavugishwa, ntibigira abavugishwa, ntibigira abavugishwa mu gusenga cyane, ariko bavuka ari abavugishwa. Bavuka bafise integerabwenge zibiri ziri hamwe. Abandi nabo bavuka bafise integerabwenge zibiri ariko zitandukanye, ariko umuvugishwa avuka afise integerabwenge zibiri ziri hamwe. Nico gituma rero ashobora kubona mu bundi buringanire akumva Imana. Harabandanya havuga, maze ndavuga ntiyo, erega mwami Uhoraho, sinzi kuvuga kuko nkiri muto, ariko Uhoraho arambarira ati ntacyo uvuga ngo ndacyari muto, ntacyo uvuga ngo ndacyari muto, kuko uwo nzogutuma ko wese ariwe uzojako, kandi ico nzokubarira cyose akaba ari cyo ukwiye kuvuga. Rero murabona umuvugizi w'Imana ngaha muri kino cyanditswe ni Yeremiya. Harabandanya havuga ati, ntuzugire ubwoba ku bwabo, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore, ni jewe Uhoraho mbivuze. Maze Uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa, Uhoraho arambarira atenshize amajambo yanje mu kanwa kawe. Ni hehe Imana ishyira amajambo yayo? Ni mu kanwa ko muvugishwa, uwo yo irungika muri buri gihe cyanke muri buri kiringo. Mu gusubira mu vyagezwe 18:15 naho nyene hatubwira kubavugishwa no kumuvugishwa Mesiya. Ngaha mu gusubira mu vyagezwe igice cya 18 nimurabe icyo hatubwira. Igice cya 18 umurongo wa 15, Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiza uvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe mu biwanyu, azaba ariwe mwumva. Kwera iki Mose avuga ati ni mumwumve, ataba ariwe mwumvira? Ni kubera yuko ijwi ry'Imana riba riri hehe? Riba riri mu muvugishwa uwo yo yarungitse. Iyo umuntu yumvise akumviriza umuvugishwa w'Imana yarungitse, mu gihe ico aba ari karabamwo, aba ariko yumviriza Imana, aba ariko yumviriza ijwi ry'Imana biciye mu gitwikirizo cy'umubiri. Harabandanya havuga mu gusubira mu vyagezwe 18 umurongo wa 18 ati, nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe, ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe. Nihe Imana ishira ijambo ryayo? Ni mu kanwa k'umuvugishwa uwo iba yarungitse, nawe azobabarira ivyo ndamugeze vyose. Ati, kandi utazokumvira amajambo yanje uyo azovuga mu izina ryanje, nzobimuhora. Ni ukuvuga yuko ategetswe kwihuza n'Imana. Imana izobimubaza, kuko Imana niyibaza umuntu. Ivyo nivyo vyabaye muri Zakariya igice cy'indwi, aho Imana arungika ijambo ryayo biciye mu bavugishwa, biciye muri nde? Biciye muri Mpwemu Yera. Mpwemu Yera avuga biciye mu bavugishwa, ryari ijwi ry'Imana biciye mu kanwa k'umuntu. Banka kumva. Uburake bw'Imana bubazako, kandi uburake bw'Imana bwaje ku bantu. Rero tubandanye dusoma ngaha muri Yeremiya umurongo w'icumi haravuga hati, raba uyu munsi ngushizeho raba uyu munsi ngushizeho kugira ushobore kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bwo kurandura no gusangangura, guhonya no guhomvomvora. Imana yashyize umuntu ku mahanga
ku mahanga kugira ngo agire iki, asangangure, ahonye kugira ngo akomfomvore no kubaka. Icyo nicyo gikorwa akora, icyo nicyo gikorwa gikorwa. Kandi nta nkeka umuntu, abantu babona umuntu, ariko uwo muntu aba ari umuvugishwa w'Imana, kandi aba yihuje neza na neza n'intebe y'Imana. Mu yandi majambo, ijwi rivuye ku ntebe y'Imana, ijwi ry'Imana riza ku bantu kuri uwo munsi biciye, byaje ku bantu biciye mu mvugishwa Yeremiya. Kandi ibyo yavuga, ibihano, umuvumo, ibyo byarigaragaza. Ibyo yavuga by'umugisha byarigaragaza. Rero turabona yuko ariko bimeze, uko Imana yamye ikora muri buri gihe. Rero kuba turiko turavuga ku ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi, rero nimba hariho ijwi, hategerezwa kuba hari igikoresho, icyo tuzokumviramo iryo jwi, icyo twumviramo iryo jwi. Rero kuba ari ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi, mu yandi majambo, ritegerezwa kuba rifitaniye isano n'ibihano vy'Imana bigiye kuza ku bantu, arivyo bizotangurwa na nyamugigima iteye ubwoba, ariyo izonyiganyiza ijuru n'isi. Ni ukuvuga ko hazoba ikintu kidasanzwe. Ariko ivyo ntivyabaye kubera iki? Kuko ukwihangana kw'Imana kwari kubw'agakiza kw'abo bose bari kwakira Kristo nk'umukiza wabo, bakagira ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Uko niko ukwihangana kw'Imana mu minsi ya Nowa kwabandanije kugeza inyuma y'ivyo. Haraciye imyaka 100 canke 120, kandi abantu baravuga bati Nowa ariko avuga ivyo haciye imyaka 10, haciye imyaka 20, haciye imyaka 30, ariko avuga vya bindi nyene, ariko ntibiba. Nene kwereka ivyabaye, ntabwo kwari ukwihangana kw'Imana kubwabo batizera, ariko kwari ukwihangana kw'Imana kubwa Nowa, kuko Nowa yari umwizera. Kandi ukwihangana kw'Imana kuri Nowa kwari kubera iki? Kwari kubera yuko Nowa yariko yubaka ubwato, kandi ntiyari bwaburangize. Iyo Nowa amara imyaka 500, Imana yategeza kurindira imyaka 500. Iyo Nowa amara imyaka 50, umwuzure wari kurindira imyaka 50 kugira ngo ahunge ibihano vyari bigiye kuza. Imana ifise uburyo bwo guhunga igihano. Nubwahe uburyo buhari ku munsi w'iherezo kugira ngo umuntu ahunge ibihano vy'Imana, nuguhindurwa kwacu no kunyakugwa. Mu guhindurwa tuzojana na Kristo mu mazima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi tuzomara imyaka 3 n'igice turi mu mazimano mu munsi mukuru udasanzwe, turonka impera mu gihe ibiremwa abantu bazoba bariko baca mu kabaro, mu bihano vy'akabaro gakomeye. Rero buri gihe hariho uburyo bwo guhunga. Abahunze mu gihe cya Nowa nabumvirije ijwi ry'Imana mwa kiriya gihe. No mu bindi bihe hagiye kuza agatikizo ku bantu. Abakize ni bande? Nabumvise ijwi ry'Imana. Ni bande bahunze igihe bumva agatikizo kaje kuri Yerusalemu? Nabumvirije ijwi ry'Imana biciye muri Yesu Kristo, igihe babona i Yerusalemu hasugerejwe n'ingabo. Kristo yaravuze ati, nimwabona i Yerusalemu hashugerejwe n'ingabo, hakikijwe n'ingabo, haje agatikizo, uzoba ari hanze ntazoze i Yerusalemu, uzoba ari imbere nawe azahunge. Murabona, abizera Kristo bari i Yerusalemu baravuye i Yerusalemu. Umugenerale w'Umuroma Tito yarahaye amahigwe abantu bifuza gusohoka. Rero murabona, imbabazi z'Imana zari kuri abo bumvije ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana biciye muri Yesu Kristo. Abo barashoboye gusohoka kuko Kristo yarababwiye ati, nimwabona i Yerusalemu hakikijwe n'ingabo, uzoba ari imbere mu gisagara azave muri co. Murabona, rero hategezwa kubaho amahigwe kugira ngo umuntu ashobore gusohoka. Ni ukuvuga yuko naho yoba mato,
imana yarakinguye umutima w'umujenerali tito w'umuroma kubw'urukundo rw'abande, kubw'urukundo rw'abizera kristo abari bumvise ijwi rya kristo, ijwi ry'imana biciye muri yesu kristo, kuko ari imana iko ivuga biciye muri mpwemu yera, biciye muri yesu kristo. kuko avuga ati kera imana yabaririye basokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, muri iyi minsi iherezo yabariye twebwe mu kanwa k'umwana wayo uyashyiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Biciye muri yesu kristo niho imana yaremeye isi. Muri yohana umurongo wa mbere haratubwira hati ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'imana, kandi uwo jambo yari imana. Ibintu byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Rero turabona yuko ibintu byose imana ikora, yuko ibikora biciye muri yesu kristo. kandi ni gute imana yoshobora gukora ibintu biciye muri yesu kristo, mu gihe yesu kristo igihe yarema ijuru n'isi, yesu kristo atari bwavuke, ariko yesu kristo yari ahari mu mubiri we wa kimarayika. Ibyo muri yohana 8:56 kugeza ku 58. Aburahamu sokuruza wanyu yarahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko rero abayuda baramubwira batube utaramara n'imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu. Yesu arababwira ati Aburahamu atarabaho ndiho. Ni gute kristo yari ahari imbere ya Aburahamu? Yari marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Kristo marayika w'isezerano. Rero nimurabe ngaha haratubwira muri Maraki igice cya 3 uzoza inyuma ya Yohana, ariwe Yohana yateguriye inzira. Nimurabe ngaha ivyo havuga, wari we uwo muntu. Igice cya 3 muri Maraki umurongo wa mbere haravuga ati umve ngira ntume integuza yanje indoranirize inzira imbere yanje. Ninde iyo ntumwa? Yari Yohana Umubatizi. Ivyo vyarabaye, kandi azoza giturumbuka umwami mu rusengero rwiwe, ari we ntumwa y'isezerano munezererwa. Haraje niko Uhoraho nyene ingabo agize. Kandi ninde marayika w'isezerano? Ni marayika w'Uhoraho watanze ivyageze akabiha abaheburayo ku musozi Sinayi. Nico gituma Paulo avuga yuko Imana yatanze ivyagezwe ikabiha abantu biciye mu bamarayika. Mu baheburayo igice cya 2 no mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa, abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 2 avuga ati kuko ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikageregwa ingero bikwiranye. Tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, tugakomezwa kuri twebwe n'abakumvise? Rero turabona yuko ijambo ryavuzwe n'abamarayika ryari ijambo ryavuzwe na marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano, ari we Yesu Kristo mu mubiri we wa kimarayika. Rero turabe ngaha mu gice c'indwi mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa umurongo wa 53 ngaha reka turabe ico hatubwira. Stefano ariko aravuga ubutumwa, aravuze ati igice cya 53 n'imbere yaho gato umurongo wa 51 ukabandanya aravuga ati yemwe abatagonda izosi mwanakebwa mu mitima no mu matwi, na ntajyo mugwanya mpwemu yera. Murabona bagwanya mpwemu yera kuva mu isezerano rya kera. Uko basogokuruza banyu bakora niko namwe mukora. Ninde mubavugishwa n'Imana basogokuruza banyu batahamye? Bishe ababanje kumenyekanisha ivyo kuza kwa wa mugorotsi, none namwe muramuguze muramwica. Ari mwebwe mwahawe ivyagezwe bizanywe n'abamarayika, ntimwavyitondera. Rero bizanywe n'abamarayika, marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho. Ni marayika w'Uhoraho ugaragara ngaha mu Kuvayo mu gice cya 3 no mu gice cya 23 cyo mu Kuvayo. Ni murabe ngaha igice cya 3 mu Kuvayo
capítulo 3 del Éxodo nos igice cya dice, gatatu cyo mu kuvayo haravuga capítulo 3 verso igice cya gatatu umurongo wa mbere ukabandanya aravuga ati icyo gihe mose yaragira umukuku w'intama za yetiro sebukwe umuherezi w'imidiyani aturukiriza umukuku hirya w'ubugaragwa ashika ku musozi w'imana ihorebu umumarayika w'uhoraho aramubonekera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka cy'amahwa aritegereza abona icyo gisaka cyakamo umuriro ariko nticyatemuka. Mose arivuganya ati hinge nkikame ndabeka cyakatabonetse menye igituma igisaka kidatemutse. Uhoraho abonye yuko akikamisha no kubiraba, Imana iramuhamagara iri hagati muri icyo gisaka iti Mose Mose, aritaba ati sabwe. Iramubarira iti reka kwegera hano kandi kora inkweto mu birenge vyawe kuko aho hantu uhagaze arahera, kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose acayifuka mu maso kuko atinye kwitegeza Imana. Rero mumarayika w'Uhoraho aragaragara, ariwe marayika w'Uhoraho, kuko Imana iri muri marayika wayo, kandi marayika w'Uhoraho ni Yesu Kristo ari mu mubiri we wa kimarayika. Rero igihe amubaza izina ryayo yamuhaye indome z'indagi zine, yehe we he nk'izina. Mu nyuma ngaha mu gice cya 23 mu kuvayo umurongo wa 23 aravuga hati engera ntume umumarayika imbere yanyu abazigame mu nzira abashikane aho nateguye, muze mumubahe mumwumvire. Rero Imana ivuze ko bokumviriza ijwi ryande, ijwi rya marayika wayo, marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano. Kubera iki? Kuko Imana ariko uzoba iko iravuga biciye muri marayika wayo. Mumwubahe mumwumvire, ntimuze mumugararize kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Izina ry'Imana riri hehe? Riri muri marayika wayo, marayika w'Imana. Igihe marayika w'Uhoraho yaza mu mubiri w'umuntu ategurijwe na Yohana umubatizi, igihe hagaragara mu buryo bw'umuntu, habaye iki? Haravuga muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 43 ati naje mu izina rya data ntimwanyakiriye, uwundi niyaza mu izina ryiwe we muzomwakira. Uwo wundi ni Antikristo, umuntu w'icyaha, ariwe ihanga ry'Abaheburayo bazokwakira. Mwibuke yuko igihe Kristo yakigwa urubanza na Pilato, Pilato mu nyuma yarabwiye abayuda kuko bo basavye urupfu rwa Kristo ukubambwa. Pilato yarababwiye ati mugomba mwice umwami wanyu mu mubambe. Bo baravuze bati twebwe nta wundi mwami dufite uretse Kaisari. Murabona, Kaisari yari umwami atwara ubwami bwinshi bwo mu bwami bw'abanyamahanga. Mu yandi majambo akomoka mu murongo w'ubwami bw'i Babuloni, aribwo mu nyuma bwavuye mu ntambuko y'ubwami bw'i Babuloni buja mu ntambuko y'ubwami bwa Medi na Peresi, buva mu ntambuko y'Abamedi na Peresi buja mu ntambuko y'Abagiriki, mu nyuma buja mu ntambuko y'Abaroma. Murabona, ni ukuvuga bwagiye burava mu ntambuko y'izahabu buja mu gikiriza n'amaboko vy'ifeza n'inda n'ibibero vy'umuringa, mu nyuma amaguru y'ivyuma, mu nyuma ibirenge vy'ivyuma bivanze n'ibumba. Rero mu murongo w'ubwami bw'abanyamahanga bwa Sezari bavuga yuko batari bafise wundi mwami uretse Kaisari. Kubw'ivyo muri ubwo bwami niho hakomoka Antikristo, umuntu w'icyaha. Uwo niwo bazokwakira. Ubwo n'ubuvugishwa. Nuko rero ivyo bizoba gutyo. Rero Kristo yaranswe, rero hariho ihangiro muri ivyo. Hategeza gukorwa ikimazi cy'impongano ku bw'ivyaha vy'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana
entero. bashuragiye mu isi yose. Así como en el Antiguo Testamento se nk'uko mu isezerano rya kera hatangwa ikimazi cy'impongano ku bw'abantu ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi, ahatangwa ikimazi cy'isuguru y'impongano, los que arrepentidos de sus pecados pedían kandi abihanye ibyaha byabo bagasaba imbabazi Imana, bakegera Imana, misericordia de Dios, baronka imbabazi z'Imana, estaban reconciliados con kandi baguma bihuje n'Imana. venía arrepentido de sus pecados utihana ibyaha byiwe por haber pecado contra Dios. ngo ababare mu mutima wiwe ko yakoze ibyaha, No quedaba reconciliado con de ntiyaguma yihuje n'Imana, rero yatakaza uburenganzira bwo kubaho uwundi mwaka Imana yamukura mu bantu. Ahí encontramos Ngaho rero turabona el sacrificio de ese macho cabrío yuko ikimazi cy'iyo suguru y'impongano yatangirwa uhoraho, a Cristo bize bishushanya Kristo apfa ku musaraba i Karuvariyo, y murió por nuestros kandi pecados. yapfuye ku bw'ibyaha byacu. En lugar de ni ukuvuga yuko mu kibanza cyacu aho twebwe twari gupfa ku bw'ibyaha byacu, Kristo yishyize ko ibyaha byacu, yigira icyaha ku bwacu, apfa mu kibanza cyacu. como pecador porque Yapfuye nk'umunyabyaha nuestro pecado. kuko yishyize ko ibyaha byacu, naho we ubwiwe atari afite icyaha. Y luego Mu nyuma encontramos que el macho cabrío turabona yuko isuguru y'impongano Azazel o iyasendwa Azazel, eso está en Levítico yasendwa. Ivyo biri mu Balewi igice cya 16 umurongo wa mbere ukabandanya, capítulo no mu gice 23 cya 23 umurongo wa 26 kugeza kwa 29 mu Balewi. el macho cabrío por Isuguru y'impongano yasendwa, cual no era sacrificado isuguru yasendwa ntiyatangwa kw'ikimazi, ariko umuherezi mukuru ahejeje igikorwa ciwe. era sacrificado, luego venía Mu nyuma yarasohoka akava mu kibanza cyahera cyane, sobre el macho cabrío agashira amaboko y confesaba los pecados ku suguru yasendwa, akahaturira ibyaha by'abantu kuri iyo suguru, akayirungika ku muntu, umuntu yagenewe ivyo, ese hombre lejos al desierto akayirungika kure mu bugaragwa del pueblo. itwaye ibyaha by'abantu. Ese macho cabrío también Iyo suguru y'impongano vyongeye ishushanya Kristo. un macho cabrío Isuguru y'impongano que muere, que tipifica a Cristo, yapfuye ishushanya que Kristo, no muere y tipifica a Cristo. n'iyindi itapfuye nayo nyene yashushanya Kristo. Kristo Cuando murió, igihe yapfa, luego mu nyuma nuestros pecados yishyize ko ibyaha byacu abijyana kure, estaban los espíritus kuko yagiye ahari ubugingo bwari bupfunzwe, fue al infierno, impwemu zitubashe mu gihe cya Nowa, kuko ufise icyaha ategeza kuja ikuzimu, kuko ico nico kibanza kigenewe abafise ivyaha. Rero ngaho yarabwiye ubutumwa, impwemu zari zipfunzwe. le quitó las llaves del Rero infierno acayaka imfunguzo za rufu na kuzimu, azaka Sekibi, we acyasiga ngaho ivyaha vyacu. Nico gituma igihe yazutse yatsindanishirijwe nk'uko atigeze agira icyaha. Yazutse yatsindanishirijwe kuko mu kuzuka yahawe ubwiza kugira ngo aje mu ijuru, yategeza kuzuka atacyaha afise. Rero encontramos que Cristo turabona yuko Kristo mu mubiri we wa kimarayika el macho cabrío por ari isuguru y Cristo en su cuerpo yasendwa. físico, Kristo rero mu mubiri ufadika nawe ni isuguru yatangirwa uhoraho. Murabona ingene vyose biciye bugufi. Cristo en su cuerpo angelical byashushanya Kristo mu mubiri we wa kimarayika ntiyapfuye. Icyapfuye ni umubiri wiwe ufadika, ariko mu nyuma yarazutse yahawe ubwiza. luego Mu nyuma él estuvo wewe 40 días yamaze iminsi 40 ku isi, ariko imbere y'ivyo resucitó. Vea, yabanje kuzuka. él tenía que subir al Padre. Vyabaye ngombwa ko aja kwa data, nico gituma atemeye ko bamukorako, ariko mu nyuma Permitió yaremeye que lo tocara. ko bamukorako. Tenía que presentarse primero. Yategetswe kurenguka imbere ya data, yaduze kwa Esa data. es la explicación para Izo pasajes. ni insiguro ku bw'ivyo vyanditswe. Rero Encontramos que Cristo turabona yuko Kristo lleva unos 2000 años amaze nk'imyaka 2000 cielo mu ijuru con su cuerpo glorificado. hamwe n'umubiri w'uhawe ubwiza. Mwibuke yuko Un detalle muy importante, idonido ridasanzwe, cuando resucitó, bobo ntibamenye Kristo igihe yazuka. cuando los muertos en Cristo Igihe abapfuye bizera Kristo los que eran ancianos bazozuka, abari bashaje bazozuka bameze gute? Bazozuka bari mu mubiri mushasha uhawe ubwiza kandi en la resurrección, w'umuyabaga. Mu las muzuko personas eran jóvenes, abantu bazoba ari imiyabaga, cuerpos
que representarán imibiri 18 ishushanijwe mu myaka iri hagati ya 18 na 21 y'amavuka. cuerpo de Cristo Harabayeho impinduka mu mubiri wa Kristo, glorificado. yari yahawe ubwiza. Mu yandi majambo, No lo podían conocer ntibashobora kumumenya, sus discípulos más cercanos. n'abigishwa bari bamwegereye cyane. Los caminantes de Maús Bamwe bagenda mu nzira y'Emawusi bagendanye na Yesu, ariko ntibamumenye kugeza agabuye umutsima, agashimira Data, akawubaha. Mu nyuma rero baramumenye, acarazimangana. Rero umuntu arashobora kugaragara canke akanyika, kuko umubiri uhawe ubwiza no hay limitaciones. nta nzitizi ufise. Ni umubiri uja mu buringanire bwose, kandi kubera yuko ari umubiri uja mu buringanire bwose, urashobora kugaragara canke ukanyika. Mu majambo yumvikana, urashobora kuva muri buno buringanire bwo kw'isi ukaja mu bundi buringanire butaboneka, umuntu ntiyongere kuwubona. Rero yaraduze mu ijuru, igicu camubakuye mu maso. Murabe Kristo mu mubiri uhawe ubwize aracara umuyabaga nka kumwe yaduga mu ijuru, kuko mu mubiri uhawe ubwiza umuntu ntasaza. Kandi natwe turafise isezerano ry'uko Kristo azoduha umubiri mushasha uhoraho, utabora kandi uhawe ubwiza, ryari ku nzamba ya nyuma. Mwibuke yuko ari ku nzamba ya nyuma. Inzamba ni ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo. Rero turabona yuko mu isezerano rya kera kandi biciye mu ntambuko zitandukanye z'ishengero, hamwe n'ijwi ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, haregeranijwe abatoranijwe bo muri buri ntambuko y'ishengero. Ku munsi w'iherezo tuzogira inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu hamwe n'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ivyo bihwanye n'imyera y'ibiri, Mose na Eliya. Kandi azoba ari inshuro imwe muri kahise k'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, azoba ariko harumvirizwa mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu hamwe n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza bw'inkuru nziza y'ubuntu buzunguruka kuza kwa mbere kwa Kristo hamwe n'igikorwa ciwe c'ubucunguzi, kugira ngo aduhe ukwizera ko kuronka uguhindurwa kw'imbere mu kwakira Kristo nk'umukiza umwe gusa dukwiriye, tukabatizwa mu mazi mu izina ryiwe, tukakira mpwemu wiwe yera, tukavuga gutyo ubugira kabiri. Uko niko rero turonka uko guhindurwa kw'imbere. Uko ni nk'uko tuvuka, uko niko tuvukira mu bugingo buhoraho, mu bwami buhoraho. Rero imibiri yacu ifadikana n'ubu ntiragira ubugingo budashira, ariko ubugingo bwacu burafise ubugingo budashira. Rero gusa tubura kwakira ukuragwa mu mwuzuro gufadika, ugucungurwa k'umubiri, igihe abapfuye bazozuka, natwe tuzaduhindurwa abariho turi bazima. Kandi kugira ngo umuntu aronke uko guhinduka gufadika, tuzoba turiko turumva ijwi rirenga ry'inzamba, ariho hamagarwa hakegeranywa abatoranijwe b'Imana ku munsi w'iherezo. Gutyo tuzoba turiko turumviriza neza na neza ijwi ry'Imana, kandi tuzoba turiko turakira ubumenyi bw'ibi bintu byose bigiye kubaho vuba. Kubera iki? Kuko ijwi ry'Imana rizoba riko ritubwira bino bintu byose bigiye kubaho vuba, ritubwira ibihano bigiye kuza ku kiremwa muntu. Rero murabe ngaha mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana mu gice cya 4, Kristo hamwe n'irijwi ry'inzamba aravuga ati, duga uze hano nkwereke ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi. Mu nyuma, kugira ngo umuntu agire ubumenyi bw'ibintu bigiye kubaho, ninde azoba ari igikoresho icyo Kristo azoba afise kugira ngo atuvugisha, atubwire bino bintu bigiye kubaho vuba. Arabivuga ngaha Kristo ubwiwe, kuko nimba we yarabivuze, twebwe rero ntitukwiye kwiyumvira ikintu na kimwe.
Apocalipsis capítulo ibyahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 6 haravuga ati arambariye ati amajambo nawe kwizerwa nayo kuri kandi umwami niyo mana igira impwemu zavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe para mostrar a sus siervos kwereka abagorono biwe ibigira bibeho vuba. es a través del ángel del Señor Nibiciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo, del Señor Jesucristo aho ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizokumvira ibi bintu byose bigiye kubaho vuba. el misterio Bizokumva de todas estas cosas ibanga que han ry'ibi bintu de byose suceder en bigiye el kubaho tiempo final. mu gihe En cya Apocalipsis nyuma. capítulo Mu 22, byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 16 naho Kristo wa 16 para daros testimonio. aravuga ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Yo soy la raíz y Ni el jewe fruto, munago la gishyitsi hierba cya que Dawidi está ndi umwuzukuruza wiwe kandi ndi kinyenyeri gica ibibatsi cyo mu gaturuturu. el enviado Rero ngaha uwatumwe na Yesu Kristo kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bigiye kubaho ángel ni marayika Señor Jesucristo. w'umwami Yesu Kristo. Es a través de este ángel Nibiciye muri uwo mumarayika Cristo estará aho Kristo manifestándose en Espíritu Santo azoba en su yigaragarije iglesia, muri mpwemu yera estará hablando mu ishengero todas ryiwe estas cosas que atubwira deben bino bintu suceder byose en bigiye San kubaho Juan vuba. capítulo Muri Yohana 13 umurongo wa 20 haravuga hati nukuri ndababwire uwakira uwo nzotuma azoba anyakiriye kandi unyakira aba yakiriye uwantumye. Y ahora, ¿quién Ubu es rero enviado aquí? ninde uwatumye ngaha kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bigiye kubaho vuba? Ni marayika w'umwami Yesu ¿Y Kristo. cómo será posible Kandi ni gute que vyoshoboka estamos recibiendo al ko Cristo humvwa estaremos recibiendo a Cristo y tukaba turiko twakira Kristo? recibiendo Mu yandi majambo a Cristo al Padre twakira uwatumwe na Kristo en su data, enviado kuko mu watumwe wiwe aho niho Kristo azoba ari muri mpwemu yera, kandi aho niho Imana izoba iri yigaragaje ivugisha abantu bayo ibabwira ibi bintu bigiye kubaho este vuba. ángel de sí mismo Uyu mumarayika ubwiwe nada, sino nta na kimwe azovuga ubwiwe, ariko lo que azovuga ibintu dado para byose el pueblo. azoba yahawe ku bw'abantu. Juan el apóstol quiso dar Yohana intumwa yifuje gusenga uwo mumarayika, ariko uwo mumarayika aramubwira ati ntubikore. Uwo mumarayika si umwami Yesu Kristo, profeta wewe y está ni umuvugishwa cuerpo espiritual. kandi ari mu Es mubiri el Dios de los w'impwemu. espíritus de los profetas. Imana Un ni espíritu impwemu es un cuerpo y'abavugishwa. de otra dimensión. Impwemu Parecido ni umubiri wo mu a bundi buringanire, usa n'umubiri wacu ariko mu bundi buringanire. Ariko uwo mumarayika yari mu mubiri wa kimarayika, aha Yohana así como está uguhishurirwa ko ivyahishuwe nk'uko vyari mu isezerano rya kera. Marayika w'isezerano aha yishurirwa Mose hamwe n'abandi bavugishwa abo yo yarungitse, ariko ku iherezo yarambaye umubiri aba hagati mu baheburayo. para el tiempo final. Kandi mu gihe cya nyuma Este ángel del Señor Jesucristo umumarayika w'umwami Yesu Kristo ari we yamye igihe cyose ari mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu mubiri we wa kimarayika, en carne, azoba ari mu mubiri w'umuntu, el instrumento kandi uwo azoba ari igikoresho cya Yesu a través del Kristo, cual Cristo hablará, uwo Kristo azovugiramo ibi bintu byose bigiye kubaho. la voz Kandi de Dios el Padre a ijwi través ry'Imana de Cristo en Espíritu Santo data estará biciye muri mpwemu hablando yera a través de su ángel azoba ariko mensaje. avuga biciye muri marayika we ntumwa, kandi iryo rizoba ari ijwi No solamente rizonyiganyiza atari isi gusa ariko n'ijuru naryo. todo lo que se ha hablado, Ibintu byose bizovugwa esa voz n'iryo jwi acontecerá bizoba de esa manera. nk'uko nyene vyavuzwe. Nimurabe ngaha Tenemos en diferentes lugares turafise mu bibanza Apocalipsis, bitandukanye mu vyahishuwe las profecías ubuvugishwa de estas cosas que han bw'ibi bintu de suceder. bigiye kubaho. Por ejemplo, tenemos aquí Nk'akarorero en el capítulo turafise mu gice c'14 verso 6 en umurongo wa adelante, 6 ukabandanya donde dice, ahavuga hati vinculare por el kandi medio mbona del cielo umumarayika wundi a otro ángel que tenía el evangelio aguruka yatiriye ijuru afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa ku isi n'amahanga yose tribu, lengua, n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, avuga n'ijwi rirenga a Dios. ati mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cy'amateka yayo gishyitse. Es el ángel mensajero del Ni Dios marayika ntumwa wo ku munsi w'iherezo que estará señalando azoba ariko yerekana el momento umwanya cuando estará llegando la hora del juicio igihe hazoba hageze isaha la y'igihano hora cy'Imana, del día de venganza de isaha Dios nuestro. igihe La cyo hora kwihora kw'Imana yacu, igihe que aparece en en kigaragara Isaías capítulo muri Yesaya 61, igice cya 61 al 2. umurongo wa mbere, Jesucristo leyó umurongo wa Isaías 61, capítulo 4, ivyo se detuvo Kristo yarabisomye muri Luka igice cya 4 acahagarikira
hagati na hagati mu murongo wa 62 ahavuga hati no gutangaza umwaka wo kwemererwamo n'uhoraho, acahagarikira ngaho. Iyo abandanya asoma yari kuvuga ati n'umunsi wo kwihora kw'Imana yacu. Kubera iki atasomye ico kindi gice? Kuko umunsi wo kwihora kw'Imana yacu byari byo kuzovugwa muri kino gihe cya nyuma, bikavugwa na Kristo muri mpwemu yera biciye mu watumwe wiwe ari marayika w'umwami Yesu Kristo. Uwo Kristo azoba ariko aramenyekanishirizamwo ibi bintu byose bigiye kubaho vuba. Ubu rero turabe ibindi vyanditswe bitubwira kuri ibi bintu mu vyahishuriwe Yohana 10. Mwibuke yuko Yohana intumwa mu guhishurirwa kw'ivyahishuwe ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo hamwe n'intumwa izo Kristo ari kuzorungika mu ishengero ryiwe. Aho hashushanirijwe abigishwa, aho hashushanijwe Petero, Paulo hamwe n'izindi ntumwa izo Kristo ari kuzorungika mu ishengero ryiwe. Kubera yuko Yohana yumvise ijwi ry'Imana, yaryumvise biciye muri inde? Biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Nibiciye muri marayika afise uguhishurirwa kwa Yesu Kristo. Nico gituma Yohana yifuje gusenga marayika, ariko marayika aramubwira ati ntubikore. Yohana aravuze yuko yifuje gusenga marayika wari wamweretse ibyo bintu byose. Ubu rero reka turabe ikindi kintu ngaha mu vyahishuriwe Yohana igice c'10. Turabona yuko Kristo mu nyuma yuko afashe igitabo cy'ibimatanije ndwi kiri iburyo bw'Imana mu vyahishuriwe 5, mu nyuma mu vyahishuriwe 6 arakizingurura arahishura ibimatanije 6, mu vyahishuriwe 8 naho arahishura ikimatanije c'indwi, mu nyuma mu vyahishuriwe 10 araza afise agatabo kazinguruye. Ubu marayika w'inkomezi amanuka mu vyahishuriwe Yohana 10 ni Kristo, kandi aje afise agatabo kazinguruye mu biganza, aje afise igitabo cy'ibimatanije ndwi. Ni igitabo cy'ibimatanije ndwi, ni igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, ni igitabo gihe cy'uburenganzira kw'ijuru, mw'ijuru no mw'isi, ni igitabo gihe cy'uburenganzira ku bugingo budashira. Rero iki gitabo gesha uburenganzira Adamu yaragifise. Rero kubera yuko Adamu yacumuye cyasubiye iburyo bw'Imana, kandi Kristo Adamu wa kabiri aragifata mu vyahishuriwe igice cya 5. Ivyo na nubu ntibiraba. Kristo ntashobora kuva ku ntebe ya Data, aho ariko avuganira nk'umuherezi mukuru akoresheje amaraso yiwe, avugira buri muntu wese amwakira nk'umukiza wiwe kugeza ku ntama ya nyuma watoranijwe wa nyuma akinjira mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero ishengero niryarangira, niryasozegwa, Kristo azoba yarangije igikorwa kiwe cyo kuvuganira abantu nk'umuherezi mukuru. Azoba ku ntebe ya Data, afate igitabo gesha uburenganzira, igitabo cy'ibimatanije ndwi, acugururire mu ijuru, akore igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Murabona ngaha mu vyahishuriwe 10 umurongo wa mbere ukabandanya aravuga ati mbona umumarayika wundi w'inkomezi abanuka avuye mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywa w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yarafise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ubumoso agishinga imusozi. Amazi ashushanya amahanga, indimi n'amoko. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga. Asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Rero ijwi ry'imituragaro ndwi ni ijwi rya Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Nico gituma wa mukuru mu vyahishuriwe 5 yavuze ati nturire, ataha intambwe y'umuryango wa Yuda yaranesheje kugira ngo afate igitabo amene ibikimatanije. Harabandanya havuga, kandi imituragaro ndwi imaze kuvuga, nariko ngira nandike, numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira ritimatanisha ishashara udome w'ikimenyetso ivyo imituragaro ndwi ivuze, ntuvyandike. Umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'imusozi, amanika ukuboko kw'iburyo agutunga mu ijuru, arahira ibaho ibihe bitazoshira, yaremye ijuru n'ibirimwo, n'isi n'ibirimwo, n'ikiyaga n'ibirimwo, ati ntibigitevye. Ati igihe cy'ubucunguzi kizoba cyarangiye, guheraho ukabandanya uwanduye
permanecerá sucio. azobandanya yanduye, kuko ngaho amaraso y'impongano, amaraso ya Kristo El trono del Padre, ntazoba akiri ku ntebe ya data, trono de intercesión. ntazoba akiri ku ntebe yo kuvuganira En el propiciatorio, abantu, ntazoba akiri ku mutemere wo guhongerera ko ku ntebe y'Imana mu ijuru, kuko Kristo azoba yarangije igikorwa ciwe cyo kuvuganira abantu. y por consiguiente, Mu yandi majambo, cuando Cristo toma el igihe libro, Kristo afashe lo igitabo abre y lo trae a la tierra, akacugura akakizana ku isi, ha terminado. igihe cy'ubucunguzi kiba cyarangiye. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ariko cuando él comienza a mw'ijwi tocar la trompeta, ariko mw'isi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi, aho azoba agira avuze inzamba, niho ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe, nk'uko yabariye abasavyi bayo ubutumwa bwiza, nibo bavugishwa nayo. otra vez conmigo. Rya jwi numvise rivuye mu ijuru, nongera kuryumva rimbara ritigenda, wabiriye igitabo kizungure kiri mu kuboko k'umumarayika agatse ku kiyaga n'imusozi, nja aho uwo mumarayika ari, Diciéndole que me diese ndamubwira kumpa ako gatabo, arambarira atenda ugatsonsomere, el vientre, pero karakururira mu nda, dulce como la miel. ariko mu kanwa karagusosera nk'ubuki. Nabira ako gatabo ngakura mu kuboko k'umumarayika, ndagatsonsomera mu kanwa kansosera nk'ubuki, maze kukarya mu nda hacika umururazi. Y él me dijo, Barambarira batukwiye kuzosubira kuvugishwa iby'amoko menshi n'amahanga menshi y rey. n'indimi nyinshi n'abami benshi. Es la primera ocasión Ni inshuro ya mbere ngaha profetizado ubwo havugishwa ko igitabo gihesha uburenganzira, igitabo cy'ibimatanijwe ndwi kizohabwa umuntu ariwe azokirya. Adamu yaragifise ntiyakiriye, Jesucristo lo recibe, Yesu Kristo yaracyakiriye no se lo come, ntiyakirya, pero se lo entrega un hombre. ariko agiha umuntu igitabo ngirakamaro cyane mu ijuru, arico ata muntu n'umwe yarabereye kucyakira no kucyugurura cyangwa kucyitegereza. Rero Kristo aracyakira, ari we wenyine abereye kucyakira, akagiha umuntu. ¿Qué está haciendo Cristo? Kristo ariko akora iki? Está entregándole el Ariko aha igitabo gihesha uburenganzira de la vida eterna. ku ijuru no ku isi, akagiha umuntu igitabo cy'ubugingo budashira. Ku bw'ivyo Sin ese título, icyo gitabo kitahari, resurrección ntihazobaho umuzuko, tampoco habrá. ntihazonabaho uguhindurwa ku batoranijwe. Se necesita Birakenewe que Cristo ko Kristo tome el título afata icyo gitabo gihesha uburenganzira mu ijuru, akakizana ku isi, akagiha uwo muntu agahabwa itegeko ryo kuvugisha ku mahanga menshi, indimi n'amoko menshi. Mu nyuma mu Vyahishuwe 11 ngaho hari ubukozi bw'ubuvugishwa, haravuga mu gice cya 11 umurongo wa 3 ukabandanya, y daré mis dos testigos. kandi abashingira intahe babiri nzobavugishwa, bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Esos son los ministerios que Ubwo ni ubukozi de propiedad. bufise igitabo gihesha uburenganzira, igitabo cy'ibimatanijwe ndwi. Estos testigos son Abo los nibo dos biti olivos vy'imyelayo que bibiri están n'ibitereko kw'amatara bibiri delante bihagaze imbere de la tierra. ya Si nyenisi. alguno quiere dañarlos, Kandi puede iyo umuntu usar agomvye kubagirira nabi, umuriro ubava mu kanwa. en películas Mu mareresi, cuando muestran igihe berekana mu mareresi bityo, berekana imyera ibiri, abashinga ntahe babiri bavamwo umuriro mu kanwa. Ivyo ico bishushanya, ese es aho baba bariko bavuga ijambo. Ico ivyo bishushanya ni ukuvuga ijambo. Inkota iva mu kanwa k'ugendera kw'ifarasi y'igitare mu Vyahishuwe Yohana 19. Apocalipsis capítulo 1, Umwana w'umuntu wo mu Vyahishuwe Yohana 1 palabra. ni ijambo. Y ahora Ubu rero tendrán la palabra azoba afise ijambo rirema y lo que kugira ngo arivuge, kandi ivyo azovuga bizobaho, la voz que conmoverá kuko los cielos azoba afise ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi. Rero turabonye ahari que conmoverá los ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi, en el misterio profético riri de los dos olivos. mu bukozi bw'ubuvugishwa bw'imyelayo ibiri. El título de propiedad Uwo azojya igitabo gihesha uburenganzira, igitabo cy'ibimatanije ndwi, en aquel kiri muri we. que tendrá Uwo el mensaje azoba afise ubutumwa de trompeta, bw'ijwi rirenga ry'inzamba bwo ku munsi w'iherezo. Iryo jwi rirenga ry'inzamba el mensaje profético ni ubutumwa bw'ubuvugishwa de Dios por medio de Cristo, bw'Imana biciye muri Kristo, biciye muri mpwemu yera, del mensajero final biciye mu ntumwa ya nyuma, del Señor. muri marayika w'umwami Yesu En ese Kristo. ángel del Señor Muri uwo mumarayika w'umwami Yesu Kristo, mpwemu yera niwe wenyine afise ubukozi. Rero azoba ariko akora ubwo bukozi, kandi azoba ariko aravuga, lo que estará hablando kandi ivyo azovuga azoba ari ijwi ry'Imana. será la voz de Dios. Iryo rizoba ari ijwi ry'Imana, iryo ni ijwi Los
cielos rizonyiganyiza y la tierra. ijuru n'isi. Hemos visto que todo turabonye yuko byose biciye bugufi, byoroshe, es sencillo, byose biroroshe, pero todo ariko byose escondido aquí binyegejwe ngaha muri Bibiliya, mu gitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana no mu bindi bitabo byo muri Bibiliya. Ni muri Matayo 24:31 Kristo aravuga ati, azatuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe. Uburyo bwonyene bwo kwegeranya abatoranijwe ku munsi w'iherezo nibiciye mu bamarayika b'umwana w'umuntu, aribo ari imyelayo ibiri, los dos ungidos que abasigwa babiri bari imbere yo kugaragara kw'Imana. ese es el ministerio del día Ubwo postrero, nibwo bukozi bwo ku munsi a w'iherezo, través del cual la ubwo voz que conmoverá los cielos y la tierra estará ijwi hablando rizonyiganyiza todas isi las n'ijuru cosas que deben suceder. rivuga ibi bintu bigiye kubaho vuba. Ku bw'ivyo rero Estemos atentos tube tugavye duteze amatwi ijambo ry'Imana a este tiempo. rihwanye n'iki gihe cya nyuma. Estamos en el tiempo Turi mu gihe cya nyuma, donde Cristo está llamando y juntando aho Kristo ariko ahamagara yegeranya abatoranijwe biwe ba nyuma su iglesia y bo mu ishengero ryiwe. Mu nyuma azohamagara yegeranye abatoranijwe bo mu ihanga ry'Abaheburayo, aribo ari 144 vy'Abaheburayo. ahí aparece en Ngaho hagaragara mu Vyahishuriwe Yohana viene con el sello, igice cy'indwi, umumarayika aje afise ikidomesho c'Imana nzima, ari we llamará y juntará. azohamagara kandi yegeranye 144 vy'Abaheburayo. Ivyo biri mu Vyahishuriwe igice cy'indwi umurongo w'12 ukabandanya. Umumarayika afise ikidomesho c'Imana nzima. Ikidomesho c'Imana nzima ni mpwemu yera. Umumarayika aje afise ikidomesho c'Imana nzima, Y dándonos muri a we conocer todas estas cosas, aje amenyekanisha ibi bintu, 144 kandi azohamagara 144 vy'Abaheburayo. han tratado de convertir, Nicyo gituma bagerageje guhindurira Abaheburayo kuri Kristo, ariko ntibabishoboye. han recibido a Cristo como Naho hariho Abaheburayo bakiriye Kristo nk'umukiza wabo, 144 ariko 144 vy'Abaheburayo, 12 vya buri muryango, nta n'umwe ashobora kubahindukiriza kuri Kristo uretse marayika aje afise ikidomesho c'Imana nzima, mpwemu yera, ahazoba hari ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi. y estamos en el tiempo final, Turi mu gihe cya nyuma, en el tiempo donde mu gihe aho ubwa mbere mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo hazoba hari ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi. Rizoba riri hehe? Señor Jesucristo. Muri marayika w'Umwami Yesu Kristo. Estamos en el Turi tiempo más grande mu gihe gikomeye cyane kandi cy'ubwiza kurusha ibindi bihe byose. Kandi ni kubera iki rizoba ririko riratuvugisha ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi? Ni kubera iki rizoba ririko riratuvugisha mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo? Ni kugira ngo duhe ukwizera ko guhindurwa no kujyana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, así kugira ngo riduhe uko kwizera, obtener la transformación, kugira ngo turonke uguhindurwa kw'imbere. obtener la fe Byabaye ngombwa ko turonka ukwizera kubwo guhindurwa, de Cristo, ukwizera Kristo, ukwizera uguhishurirwa primera venida de Cristo. ko kuza kwa mbere kwa Kristo. ¿Hasta dónde? Kandi uko kwizera kuri hehe? Ko guhishurirwa kuri hehe? Kuri mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Con ninguna otra revelación. Nta kundi guhishurirwa na kumwe uko umuntu yashobora kuronkeramwo La agakiza y vida eterna. n'ubugingo budashira. Con ninguna otra Nta revelación kundi guhishurirwa na kumwe persona podrá umuntu azoshobora kuronkeramwo pecados imbabazi z'ivyaha vyiwe, bautizado en agua, ngo abatizwe mu mazi mu izina ry'Umwami, recibir el Espíritu kandi yakire mpwemu yera. Ategerezwa kuronka uguhishurirwa primera venida de ko kuza kwa mbere kwa Kristo hamwe n'igikorwa ciwe del Calvario. ¿Y dónde c'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Kandi uko guhishurirwa kuri hehe? Kuri de la gracia? mu butumwa bwiza bw'ubuntu. Y la revelación para Kandi obtener la uguhishurirwa kugira ngo transformación umuntu aronke uguhindurwa gufadika, turonke uguhindurwa kwacu. Ivyo biri el evangelio mu butumwa bwiza que gira alrededor bw'ubwami, aribwo buzunguruka ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. la segunda venida de Ukuza Cristo kwa kabiri kwa Kristo para ni ukwiki? la resurrección de los Ni kugira ngo habeho umuzuko w'abapfuye bizeye Kristo hamwe no guhindurwa los que kwa viven. twebwe abariho turi bazima. La primera venida de Cristo Ukuza kwa mbere kwa Kristo kwabaye o para realizar Kwaba- el sacrificio de kwabaye kugira ngo hakorwe ikimazi cy'impongano ku bw'ibyaha byacu. Rero turabona ngaha Filipenses capítulo 3, muri verso Filipi 20 al 21, 3:20 havuga hati, tweho iwacu ni mu ijuru niho twiteze umukiza ko azova, niwe mwami Yesu Kristo azohindura imibiri y'ubufafara bwacu. Ni kwereka Kristo aje mu kuza kwe kwa kabiri mu gihe cya nyuma,
ni kubera ko itumurindiriye ni ukugira ngo ahindure imibiri yacu, ariwe azohindura imibiri y'ubufafara bwacu kugira ise n'umubiri, kugira ngo umere nk'umubiri uhawe ubwiza. Abantu benshi bibaza yuko bazojana na Kristo mu kunyakugwa, ariko badafise umubiri uhawe ubwiza nta zamugwa ryobaho, nta kunyakugwa kubaho kw'ishengero, kandi nta guhindurwa kubaho hatabaye hariho ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Nuko rero turi mu gihe cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose. Ntihazobaho ubumenyi bw'ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo kiretse biciye mu ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi. Ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi ni ijwi ry'Imana biciye muri mpemu wayo yera, biciye muri marayika wayo ntumwa wo ku munsi w'iherezo, aduha ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, hamwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubuntu, ubutumwa bubiri bw'ikiringo. Kandi izo ni imvura y'agatasi n'iy'urushana igwa ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Imvura y'inyigisho hamwe n'imvura y'agatasi yo kuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, turaronka ukwizera ko guhindurwa imbere, ukwizera ko kwizera Kristo no kumwakira nk'umukiza wacu, tukabatizwa mu mazi no mu izina ryiwe, tukakira mpwemu we yera, tukavuka ubugira kabiri, tukaronka mpwemu w'umuringanire bwa gatandatu. Nimba ariho ukuvuka, umubiri rero utegerezwa kuvuka. Ni umubiri wa kimarayika witwa ngo marayika w'uhoraho ashagaje iruhande rw'abamwubaha akabarokora. Ubwo nibwo bwoko bw'umubiri ubwo Rode yumvise igihe Petero yadodora ku rugi, kandi igihe marayika amukura mu ibohero, Petero adodoye ahari abari kwamusengera, Rodi yaravuze ati uwo ni Petero. Abari ko bamusengera Petero baravuze bati ni marayika wiwe. Buri mwizera Kristo, nicyo gituma umwizera iyo apfuye yari umwizera Kristo aja mu mubiri wa kimarayika muri paradizo, akaba ngaho kugeza Kristo asozereye ishengero ryiwe, akazana abapfuye bizera Kristo bose bari mu mibiri ifadika kandi hawe ubwiza yabazuye, natwe akaduhindura. Nuko rero turashobora kubona yuko muri igihe cya nyuma, nk'uko Imana biciye muri Kristo muri mpwemu yera, biciye mu ishengero ryayo yakomeje gukora, biciye mu kuvuga k'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, ku munsi w'iherezo Kristo azoba ariko atuvugisha akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, atari ubutumwa bwiza bw'ubuntu gusa, ariko hamwe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Muri ubwo butumwa bubiri turabona ijwi rirenga ry'inzamba ya yubile, ijwi rirenga ry'inzamba ya yubile mu buryo bw'impwemu, kubw'agakiza hamwe n'ubugingo budashira, kubakira Kristo nk'umukiza wabo. Mu nyuma ijwi rirenga ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami, kugira ngo umuntu aronke ukwizera ko guhindurwa no kujana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi ni kubera iki hazoba ariko haravugwa ubutumwa bwiza bw'ubuntu hamwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa bwa nyuma? Kubera yuko na n'ubu ku isi hazoba hariho abantu bagikeneye kwakira Kristo nk'umukiza umwe gusa bakwiriye. Kubw'ibyo barumva kuvuga ko ubutumwa bwiza bwa Kristo, ukwizera Kristo ukavukira ngaha mu bugingo, bakizera kuko ukwizera kuzanwa no kumva ijwi ubutumwa bwiza, kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Marayika w'umwami Yesu Kristo azoba ariko arakora muri ico gikorwa, atwara ubutumwa bwiza bw'ubuntu hamwe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, kugira ngo aduhe gutyo ukwizera ko guhindurwa no kunyakugwa cyangwa kuzamurwa kw'ishengero. Kubw'ivyo rero umugwi wo ku munsi w'iherezo w'abatoranijwe ku munsi w'iherezo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, azoba ari umugwi umwe wonyene uzoba ufise imvura zibiri, imvura y'agatasi n'urushana, ubutumwa bwiza bw'ubwami n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Kandi nta kuvuguruzanya na kumwe kuhari ku butumwa bwiza bw'ubuntu n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kubw'ivyo rero intumwa ku munsi w'iherezo, ahazoba hari ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi, uwo azomenya gukora gutandukanya itandukaniro
kwerekana itandukaniro riri hagati y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. rero ntihazobaho ukudidanirwa na kumwe, ariko hazoba umuco mwinshi kugira ngo umuntu atahure ibintu bitashoboye gutahurwa mu bindi bihe no mu bindi bihe vy'ishengero, kuko vyari ibintu gusa vyari kuzovugwa mu butumwa bwiza bw'ubwami, twebwe tukabihishurirwa. nuko rero muri iki gihe tuzoba turiko turumviriza ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi. iryo ni ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana biciye muri mpwemu wayo yera, biciye muri marayika wayo, marayika w'umwami Yesu Kristo. ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi. kuri jewe ryabaye ihirwe ridasanzwe n'umugisha udasanzwe kuba ndi kumwe namwe muri kano kanya, ndabashingira intahe y'iki kigwa cyitwa ngo ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi. murakoze bakundwa nshuti na bene data n'abakozi b'Imana dufashanya mu butumwa bwiza bwa Kristo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. murakoze cyane kubwo kugaragara kwanyu ngaha, hamwe no kuba mwanteze amatwi. munshire intasho zanje amashengero yanyu na bene data mu mashengero yanyu, kandi mumenye yuko vuba Kristo azosozera ishengero ryiwe, kandi guhera ukabandanya tuzaja twinjira mu ntambuko nshasha y'umugambi w'Imana. na n'ubu Kristo aracyari mu ijuru ku ntebe yiwe yo kuvuganira abantu. na n'ubu ukuza kwa kabiri kwa Kristo ntikurakogwa. na n'ubu ukuza kwa marayika w'inkomezi ntikuraba, kuko Kristo na n'ubu aracyari ku ntebe ya data avuganira abantu akoresheje amaraso yiwe, ari nk'umuherezi mukuru kugeza hinjiye mu ishengero ryiwe uwa nyuma wo mu batoranijwe. mu nyuma niho azova ku ntebe ya data, afate igitabo gihesha uburenganzira acugururire mu ijuru, akore igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. kandi azoha igitabo gihesha uburenganzira agiha umuntu, ariwe azoba ari marayika wiwe, kugira ngo akirye kandi avugishwe ku mahanga menshi, indimi nyinshi n'amoko menshi, avugishwe ibihano vy'Imana bigiye kuza ku kiremwa muntu, avuge ivyago. ni nka Mose, Imana yarategetse Mose kuvuga ivyago, iramubwira iti vuga ko hagiye kuza iki n'iki. Mose atabivuze ntivyaza, ariko Mose abivuze ibintu vyaraba. kubera iki? kuko ni ijambo rirema ry'Imana mu kanwa k'umuntu, kandi igihe uwo muntu avuze iryo jambo ryarigaragaza, kuko ryari ijambo rirema ry'Imana. ni nk'Imana igihe yavuga iti nihabeho umuco, umuco warabayeho. murabona, nico kimwe Imana rero ivuga biciye mu bantu, mu bavugishwa. uko niko vyabaye na ntaryo. ibintu Yesu yavugishijwe vyagiye birashitswa buri kimwe mu gihe cyaco. kubera iki? kuko ryari ijambo rirema ry'Imana. uko niko vyongeye azovugishwa uwo azojya agatabo gahesha uburenganzira, kuko itegeko ahabwa ni ukwiye kuzosubira kuvugishwa ivy'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. mu nyuma mu vyesho Yohana 11 imyera ibiri iravugishwa. ni iki? ni ubukozi bw'imyera ibiri buri muri uwo ajya ico gitabo, ari we yashushanirijwe muri Yohana intumwa ajya ico gitabo. aho hashushanirijwe marayika w'umwami Yesu Kristo, ari we ku munsi w'iherezo azokwakira igitabo gihesha uburenganzira, akakijya, akazovugishwa ibihano vy'Imana bigiye kuza ku isi. azovugishwa ku mahanga menshi, indimi n'amoko. nuko rero turi hafi cyane yuko hagera, yuko uwo mwanya ugera wo kuvugishwa ku mahanga menshi, indimi n'amoko. ariko na n'ubu imbabazi ziracaguwe mu ijuru. na n'ubu haracyariho imbabazi mu ijuru. na n'ubu turacyari mu kiringo cy'ubuntu. na n'ubu urugi rw'imbabazi ruracuguruye. ariko muri Luka 13 umurongo wa 25 kugeza ku 27 havugwa yuko urugi ruzokugagwa.
Cuando sea cerrada, ya igihe ruzokugagwa, aho rero nta muntu n'umwe azongera kwinjira mu nzu y'Imana mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kuko hazoba hamaze gusozerwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo, estaremos listos kandi tuzoba twiteguye kujana na Kristo mu mazimano del Cordero. y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. La voz que conmoverá los cielos Ijwi rizonyiganyiza y la tierra ijuru n'isi es la voz de Dios, ni ijwi ry'Imana Espíritu Santo biciye muri mpwemu yera, del Señor. muri marayika w'umwami Yesu Tan Kristo, simple como es. muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Byoroshe cyane nk'uko iryo banga Capítulo 12. ryarahishuwe ryo mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 25 kugeza ku wa 29. Al ángel del Mushoboye kubona marayika w'umwami Yesu Kristo, que conmoverá los cielos. muzobona ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi, muzokumva ijwi rizonyiganyiza ijuru n'isi. Revera William Branham igihe avuga ko uwo mumarayika yaravuze ati iyo ni mpwemu y'umuvugishwa n'umuvugishwa. Por eso es que Nicyo gituma el libro del Apocalipsis, igitabo cy'ivyahishuwe Yohana ari igitabo cy'ubuvugishwa. bueno, ahí vamos a Ni vyiza, reka tugarukirize ngaho. y en otra ocasión Ikindi gihe estaremos viendo otros tuzoba temas turiko turabona ibindi vyigwa vy'ubuvugishwa, aho Imana comprender izotwemerera gutahura muchos misterios amabanga menshi a este tiempo ahwanye n'iki gihe cya nyuma. que Dios Imana ibandanye kubahezagira mwese kandi ibakoreshe cyane mu gikorwa cyayo muri kino gihe cya nyuma. que vuestras iglesias Kandi ese amashengero yanyu yohezagirwa mu buryo budasanzwe, kandi Kristo yongere abantu benshi mu makoraniro yanyu, kandi Kristo abuzuze buri munsi ubumenyi de su palabra bw'ijambo ry'iwe rihishuwe ku munsi w'iherezo. y que Cristo les Kandi Kristo abateza imbere mwebwe hamwe n'amakoraniro yanyu mu buryo bw'impwemu hamwe no mu buryo bufadika vyongeye, kandi abakoreshe congregaciones mwebwe hamwe n'amakoraniro yanyu mu buryo budasanzwe mu gikorwa cyiwe mwa kino gihe cya nyuma, Jesucristo. mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Muchas gracias por vuestra amable atención. Murakoze kuba mwanteze amatwi mubikunze, En el ministerio bakundwa nshuti este día postrero en la iglesia n'abafashanya nanje mu bukozi dejo kuno munsi w'iherezo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Reka nsige bundi bushasha Reverend Miguel Bermudez Marine continuar kugira ngo abandanye kandi asozere kino gice cyacu ocasión muri kano kanya. con nosotros. Hamwe natwe Revera Bermúdez Miguel Bermudez Marine. les bendiga. Imana ibahezagire mwese kandi mubandanye mugira ijoro ryuzuye imigisha ya Yesu Kristo Salvador. umukiza wacu. Urakoze cyane mwene data William. Imana iguhezagire Miguel. Amen. Bibe bityo. Amen. Imana ishimwe.